niteka kuri jewe gusura kandi kuronka akanya ko kuguganiriza wewe ndakuzaniye abantu bashasha bafise impano zitandukanye kaze mu kiganiro impano nahawe mu kiganiro cyacu cuno munsi turi kumwe n'umuntu akiri muto ku myaka gusa 23 arafise ubuhinga butangaje nubwo buhinga rero tugomba tuyage nawe kandi abayagire muga mwibuke inumbera kino kiganiro nuko utahura yuko Imana yakuremanye ingabire ari impano ufise rero kubw'ivyo nuyikoreshe kubw'icubahiro cayo iyo ngabire iryamye muri wewe ntiwemere yuko iguma iryamye ahubwo nuiteze imbere uyikoreshe kubw'icubahiro c'Imana rero tudatevye reka nakire umutumire wacu Jean Bonheur amahoro cyane amahoro neza nimpore ego n'amahoro Yesu ashimwe cyane ego nariko ndavuga mu ntangamarara nti Imana yaguhezagije impano nyinshi cyane mugabo imbere ko tushika kuri iyo mpano Imana guhaye reka tubanze dutangurira kino kibazo mbega Jean Bonheur ninde ku bantu ubunyene wo guhereza imisegonda 45 kugira ngo wibwira abantu muri iyo misegonda abantu bakumenye wo bidondora gute ego mbanje kubaramutsa mwe muko muradukwikirana kuri Heritage TV Jean Bonheur amazina yanje yose nitwa Habimana Jean Bonheur Keve abandi bakanyita harmoniciste nsanzwe ndumuririmbyi ndakijijwe nkaba cyane ndumucuraranzi wa instrument yitwa harmonica hamwe ni yitwa ocarina ego muri make novuga ko nduwo hanyuma kandi ndiga muri university mu bijanye no buhinga bwa none programmation ego reka rero tuyage kubijanye n'impano yawe duhere ukiri muto mbega ukiri muto indoto zawe zari zihe jewe nkiri muto narakunda sinzi ko noba nakunda politike mugabo narakunda guharira cyane ariko novuga ko ibintu by'umuziki sinabikora cyane nkiri muto vraiment nta muziki narimwo ntaki nagiye kubijamo nko mu 2015 2016 niho natanguye ivyo kuririmba hanyuma ndaronka harmonica nayikinisha nk'ikiju narayitwara kwishure kuko niga muri internat nkayivuza nyene bisanzwe kugira ngo niryohere nije nari ndagafise jenyene byarandyohera gusa ndiko ndakavuza ariko sinabiha intumbero ngo numve yuko ari ikintu noshobora gukoresha na cyane mu guhimbaza Imana numva nyene ko ari ikintu cyo gushyigikinisha nk'ibindi ariko muri 2021 ntanguye université niho natanguye rero kubiha agaciro kubifata au sérieux narabonye mu ntuze hariho indirimbo nabonye abari ko barakavuza muri concert nanje rero nca ndabaye interesse cyane ndumva yuko ari ikintu nyene ko najewe nshobora kukivuza nca ndatangura rero kwimenyereza nkavuza indirimbo bikananira mugabo nkagerageza ngasubira mugabo bigenda biraduga gushikaho numvise yuko indoto zanje ari uko nobona yuko nshobora kuvuza harmonica nk'izindi instrument zose bigahesha Imana icubahiro mu ma evenement canke mu n'igihe turi mu gusenga ego utubwiye yuko harmonica wari uyifise wayifata nyene nk'agakinisho none ni ryari watangiye kumenya ati vy'ukuri iyi ni impano mfise Imana yampaye kandi nkwiye kuyikoresha kubw'icubahiro cayo nkuko nabivuze muri 2020 niho natanguye kumva ko biriko biraza ngerageje kuvuza indirimbo nkumva ndiko ndayivuza neza nca ntangura rero kubona yuko ari ingabire mfise Imana yampaye kandi kuko nari nsanzwe kandi nkijijwe numva ko nkwiye kuyikoresha mu gikorwa cyayo kuko ingabire zose Imana iduha ni nk'ibikoresho dukoresha mu kwamamaza ubwami bwayo umwe wese aherereye rero novuga ko ari ico gihe nyene naciye ntangura kumva ko ntakwiye kubireka ahubwo nkwiye kubibandanya nivyo hariho byinshi nyene byanci intege nkabona yuko umenga nyene kuko uko baba bafata yuko ari ibintu by'abana
byo gukinisha mu Burundi atana abandi babivuza nyene vyarumvikana ko ibice intege ari byinshi ariko numva ko ahubwo kuri jewe kuba ari ikintu gishasha kiri muri jewe numvise ahubwo ari iteka ntakwiye atari ikintu nkwiye kwicarika nkwiye kubibandanya ego ukiri ngaho nyene watubwiye yuko mu mwaka wa 2021 niho wigeze kuvuza indirimbo wumva iratotse wumva ni sawa none wari usanzwe ufise no kwita umushinge kubijana n'umuziki ko tuzi bijya bita amanote mbega na harmonica isaba amanote mbega igihe wayivuze kumva biratotse byagenze gute ndashaka utuyagire numve uwo munsi igihe uvuze kumva birajanye n'amanote vere bimeze gute umuziki nari nsanzwe nzi bikeya kuvuza kuri piano hanyuma kandi nari nsanzwe ndirimba rero byaranyorohera kumva umuziki ngene bigenda rero ico gihe maze kuvuza kubera ko nari mfise notion mu muziki byaranyoroheye kugusubiramwe indirimbo nivyo sinayivugije neza nyene uko ku munsi yari intango kandi niwe wari kuriyigisha nta muntu yari kwigisha nta wundi muntu nabona nyigisha uretse gusa ko maze kubona ko abandi babuvuza mu ma event makomeye cyangwa mu ma concert naciye ntangura kurondera kuri YouTube ndaraba nca ndabona rero ko benshi ariho benshi babuvuza nkaza ndakwera kuri ivyo nisungabo nca ntangura uko nyene yego nashaka rero tuganire rero ku bikoresho rero by'umuziki usanzwe ukoresha reka udusubiremo utubwire mbega harmonica amateka yayo nayahe okay harmonica ni gicurarangisho bavuza bakoresheje umunwa kirafise amanote kujya kwa piano ariko ziri ubwoko butatu hariho iyo bita tremolo hariho n'iyindi bita diatonique hariho n'iyindi bita chromatique zo rero ziratandukanye jiyi nkoresha yitwa diatonique no kuvuga ibifise novuga udutoboro 10 izi rero kugira ngo ushobore kuvuza cyane bigusaba kugura nyinshi kubera ko imwe yose bifise note ikorewemwo no kuvuga nimba ari muri do ibiri kwa makoro ya do umuntu aca do bica bisaba ko ukeneye iyo muri mi ugura iyindi yo muri mi nkiyo gwawiri muri note iyi mfise nyinshi ubundi iyi rero iyi mfise niyo muri sol chromatique rero nizo ushobora kuvugiriza muri note wipfuza ari imwe ariko kandi gusa birazimvye ntibyoroshe hanyuma twabonye kandi ufise n'akandi gakoresha ko na gaki iyi nayo naco nyene ni igicurarangisho bavuza bakoresheje impemu bayita ocarina naco nyene ni ikintu bavuza mu muziki naco nyene sanzwe najewe mvuza byose nyene ni impano Imana yampaye nyene kugira ngo nshobore kuyihimbaza ego turaza kuronka umwanya wo kuguha kugira ngo uvuze kugira ngo twumve abantu bari kwaradukurikira bumve mbega ivyo bicurarangisho mbega iyo umuntu abivugije bitanga uwe muziki nagomba ubu rero utuyagire gato none wewe ivyo bikoresho wacu bikurahe ubundi ikintu cyose iyo umuntu afise icyo agomba gushikako canke agomba gushika urakora ibishoboka byose ukaronka ibyo tumuhashika nyene dushingire nta kuntu we waronse ivyo bicurarangisho okay ibi kugira ngo ndabironke kubera ko nari nsanzwe nkoresha ama réseaux sociaux narashira kwa ama video kuri Facebook na YouTube rero hari abandi basanzwe babivuza twaravugana bandi bo hanze tukavugana nkababaza ndiko ndababaza nyene ukuntu nanje notera imbere ndababaza n'ubuhintu banyigisha en fait hama hariho bamwe bashoboye kunshigikira barashobora kundungikira izi harmonica kuko nk'iyimwe izi nkoresha usanga ihera nko ku ma euro 45 kuduga umva ko kugira ngo uronke nka 10
biba bigoye rero nazironse mw'ubwo buryo nabanshigikiye basanzwe nabo nyene babuvutse twamenyanye nyene kuri Facebook. Urumva intumbero ya kino kiganiro harimo igice kimwe cy'uko umuntu atahura impano yiwe afise maze akayikoresha ku bw'icubahiro c'Imana, mugabo kandi intumbero kandi ikindi kiganiro kugira ngo abantu bamenye yuko kugira impano ntibikwiye. Impano birasaba yuko uyiteza imbere kandi birasaba yuko uyishira ahabona kugira ngo bayibone, nkuko wewe weje kubitubwira yuko wagiye kuri ibi bita ubuhinga ngurukana bumenyi, abantu barakumenya, bikaba ari navyo vyace bituma ushaka kuronka ibikoresho uno munsi uri kurakoresha. Nagomba rero tuguha ijambo imbere yuko tureka abantu kugira ngo bakurikirane ubuhinga bwawe bwo gukoresha ivyo bikoresho vy'umuziki. Tuguha ijambo, nirihe jambo wotekerera abariko baradukurikirana, abantu bose bari ku ngero zitandukanye? Ico notekerera bariko baradukurikirana nuko mpereye cyane ku bavyeyi, ni ikintu nkunda kuvuga. Mu Burundi turafise ukuntu hariho ukuntu abana benshi usanga bafise ingabire, impano zitandukanye, ariko kenshi duhereye ku bavyeyi ugasanga umwana ariko arayikoresha, ugasanga baramuhana baramubuza kubera ko batazi akamaro kayo. Ariko numva no vuga ngo umuntu wese afise ingabire ahari hose yumve ko adakwiye guhagarika. Si urugamba rworoshe kugira ngo ushobore gushika aho wipfuza, kuko ibica intege biba bihari, n'abandi bakwereka yuko umenga ntibishoboka canke ivyo bintu nta gaciro bifise. Ariko umunyempano wese abakwiye kugira vision, akagira ikintu ariko aravuga ati je nkeneye gushika ngaha. Iyo umuntu rero afise akeneye gushika, birafasha cyane ku gukora n'inguvu no kugwana n'ivyo byose biba biguca intege kugira ngo ushobore kugishikako. Rero umunyempano wese ari hano ariko aranyumviriza, yogira inguvu, hanyuma ingabire zose twazihawe ku bw'icubahiro c'Imana akayikoresha mu ishengero, kandi n'amashengero nayo nyene akagerageza guha ikibanza ingabire z'abari muri yo, kuko igihe zitaronse ikibanza cyo gukora mu ngoro y'Imana, hari aho abanyempano baca bakwegwa bakaja kuzikoresha hanze, tugasanga turiko turatakaza ingabire nyinshi mu ishengero. Rero numva no batekerera ko bakwiye kuzikoresha, hanyuma kandi bakazisangiza n'abandi ku buhinga ngurukana bumenyi. Ntibatinya, ari abantu bace babona umenga uri kurishima, uri kuragira iki, ariko kandi nimba ari ziba ziko zivuga ubutumwa bwiza ntitubuvugira muhira gusa, n'abandi bose, amahanga yose arakeneye kubwumva. Ibiri muri twebwe dukwiye kubisangiza abandi. Jean Bonheur, ndagushimiye cyane ku kiganiro duhaye, kandi ndakwifuriza yuko izo mpano zawe ubandanye uzagura kugira ngo zibere umugisha amahanga. Ego, murakoze cyane. Ndashimiye kandi na Heritage TV kuba mwadutumi. Shimira n'abariko baradukurikirana. Ndabasaba, ndakoresha Facebook page yitwa Jean Bonheur Harmoniciste, no kuri YouTube nawe nyene nuko nyene, na Instagram. Rero ucusimbirako ugire subscribe, hanyuma kandi murushize kudushigikira no kudutera intege. Murakoze. Reka nanje ndabakengurukire mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu Impano Nahawe. Wibuke ikintu kimwe, iyo mpano yawe reka kwijyamana, nuyisokorore, nibishire ahabona, Imana iyikoreshe, uvuga ubutumwa bwiza ukoresheje iyo mpano yawe ku bw'icubahiro c'Imana. Rero mubandanye mudukurikirana no ku bindi biganiro, naho ubutaha.